bari tuzamana ibihugu twirukira turondera ubuzima erekana ko bwazo bwarigeze kuba bikenye nuko bene byo ubukene bubacisha ubwenge bashyira hamwe biginyeme wo kuvamo hamwe dukora umuti abarundi dukorere hamwe umurundi nyamwigendako ntari biri menshi abarundi twese dukorere hamwe umurundi nyamwigendako ntari biri menshi ntari biri menshi ntari biri menshi umurundi nyamwigendako ntari biri menshi abarundi dukorere hamwe umurundi nyamwigendako ntari biri menshi abarundi dukorere hamwe umurundi nyamwigendako ntari biri menshi uburundi bwacu kuko ariyo mpezo yacu dukunda uburundi bwacu kuko ariyo mpezo yacu abarundi twese hamwe dusigasire amahoro dukunda uburundi bwacu kuko ariyo mpezo yacu abari mu mahanga mushore imitahe mu gihugu dukunda uburundi bwacu kuko ariyo mpezo yacu dukunda uburundi dukunda uburundi bwacu kuko ariyo mpezo yacu abarundi twese hamwe twigishanye gukunda igihugu dukunda uburundi bwacu kuko ariyo mpezo yacu kunda uburundi ubukundishe n'abandi dukunda uburundi bwacu kuko ariyo mpezo yacu abarundi twese hamwe twigishanye gukunda igihugu dukunda uburundi bwacu kuko ariyo mpezo yacu abari mu mahanga dushore imitahe mu gihugu dukunda uburundi bwacu kuko ariyo mpezo yacu ariyo mpezo yacu abarundi twese hamwe twigishanye gukunda igihugu dukunda uburundi bwacu kuko ariyo mpezo yacu abari mu burundi dusigasire amahoro dukunda uburundi bwacu kuko ariyo mpezo yacu abarundi twese hamwe twigishanye gukunda igihugu dukunda uburundi bwacu kuko ariyo mpezo yacu kunda uburundi tubukundishe n'abandi dukunda uburundi bwacu kuko ariyo mpezo yacu bariko turaba inyuma dukunda uburundi bwacu kuko ariyo mpezo yacu kunda uburundi tubukundishe n'abandi dukunda uburundi bwacu kuko ariyo mpezo yacu twagenze ico warukumbuye mu Burundi. Murakoze cyane murakoze kumika ikaze mu gihugu cyacu c'amajivukiro murakoze cyane narushe murakoze cyane kumpa ikaze mu gihugu cyacu ciza c'amavukiro urugendo rwagenze neza cyo nkumbuye n'iki nyene mubona abarundi bene wacu hamagara abantu ukunda Burundi ntukunda urudakunda abarundi nuko ufise igikorwa usanzwe irebe company uhagarariye iri kwirafashanya na Dikobu eka mbere nimbonesha kure na by'igihugu RTNB
muzohereza abarundi ku mugaragaro igerekerezo rya 12 ukwezi k'umunani hasigaye iminsi tuvuga ko ari myinshi cyane mbega abariko barakukurikira muri kano kanya babwira ko mu bikuzanye harimo kwitegurira ico gikorwa barindiranye gishika neza cyane gusa Irebe company niki mu cyo gikorwa ugikorwa gifite amaboko na Dikobu na nyene Dikobu ndayirimo Dikobu bisigura gufashanya kw'abarundi baba muri Amerika na cyane cyane imitambe y'igihugu cy'u Burundi nukuvuga ko rero ico kibazo mbajije nuko ikinzanye cyahanini ni ico gikorwa nyezina cyisaba kuri dukunda Burundi gitanguye no mwaka ariko kizobandanya kiba ibihe byose n'igihe nzoba ntagihari n'abandi bazogikora kuko ijambo dukunda Burundi si jaho gaste Burundi ni ry'umurundi wese dukunda Burundi ni jambo nkuko bivuze muga ryaje mu ndirimbo waririmbye twakubonye patiswa mu bitaramo bitandukanye umwe mu baririmbyi batari bake basanzwe baba muri zimwe za Amerika mugabo umaze iminsi ibakwe uvuze bakwe no kuvuga kuririmba nyene imbere nyine cyubahiro umukuru w'igihugu kuririmbira mutambukanye w'umukuru w'igihugu ari bagutwara agashimwe kano kanya n'igihe jambo wogira na cyane mu wakuye mu bitaramo maze iminsi ikorera hariya ndiko twerekeza bigiye kubigenekezo rya 12 kuva ntango indimbo z'imico n'akaramaze gukora ibikorwa byinshi muri Canada muri Amerika nkuko mwabivuze ijambo nobwira abandi n'ijambo nahawe na n'umuvyeyi wacu mama Burundi hirya jo haheze yaravuze ko ibikorwa tuko turakora abibona kandi abishima kandi abikenguruka ahubwo nkamagara none baririmbyi bose ntibagiye ngo dutamba twirorera ntagira umuntu ashobora kwandika indirimbo uko avyumva yibaza ko batayiraba ca batayumva ahubwo turebe neza imico n'akaranga vy'u Burundi bihagaze hehe kugira ngo tubikuze navyo bidukuze imbere yuko werekeza muri zino ndirimbo z'akaranga k'igihugu cy'u Burundi hari zindi style waririmbamwo kino gihe turabona ko umusaruro uri kurigaragaza turabona abategetsi batandukanye hano na cyane baje gushigikira nikiye kintu ubona kimaze guhinduka muri wewe cyane dusari kimwe navuga mwaka uheze iyo ufashe intumbero y'ikintu Imana ikeneye Imana irakunda Burundi iyo umaze kuba rero gukora ikintu Imana ikeneye ku Burundi nayo irakubahisha kandi ikaguha n'umusaruro mwiza kuko Uburundi ni igihugu gito nko babivuga ngo cifashe ariko twebwe abeneco twebwe tuba dudashaka kugiha agaciro kacu niyo mpamvu uvuze ati ndahaye agaciro igihugu canje nawe urahabwa agaciro ntibisikuru gaste Burundi gusa byo no kumurindi wese uha agaciro igihugu ciwe kumwe no guserukira Dikobu turabona kuri Bakingumba hariko Dikobu hariko ndetse na RTNB ngo ngubwirika abarundi cyane kubigiye kugena 12 kwezi k'umunani mu Katolika ubwa mbere mpaye ikaze mwene wacu Gas Burundi n'umuririmbyi mwiza cyane si igihugu gusa kimukunda n'abarundi bo muri diaspora turamukunda cyane nico gituma twafashe igikorwa dukunda Burundi mu minwe nka Dikobu hanyuma rero kwigenezo rya 12 mpera kuri mwebwe abajournaliste mwe mubibona mubanze mubikunde mutabikunze nimushaka kubikundisha abandi mubikunde rero mubikundisha abandi hama muzoze ubwa mbere muri ico giteramo tuzobe turi kumwe muzoze mufisaka amakamera gusa umunsi muzoze namwe muje kwidagadura mu muco n'akaranga by'u Burundi kuko namwe hari gihe mwiyibagira muze muri kwa kuryoherwa mubicishe muco n'akaranga ntimuze murakamera gusa muzoze murabicishamwe namwe muze kugira ngo tunezerane n'uwo munsi igikurikira gihambaye nuko iki gikorwa nkuko Gas Burundi yabivuze ni kwa gitanguye ariko twifuza ko kitazokwigira kizimangana twifuza yuko uno mwaka Dikobu twabifashe mu tukabikora ejo wundi murundi azokuvuga ati iki kwa ni si cha Dikobu si cha Irebe company si cha Gas Burundi ni cha barundi twese kugira ngo dukundishe Burundi abana bacu abavutse no munsi nazovuka ejo bavuke bazi neza ko Burundi ari igihugu ciza cyane kwitwa umurundi ko aragateka kuko ivyo mu rurimbo Gas yaririmbye icatumye tubishimikira ko cyane aravuga yuko ibihugu twirukira byarigeze kuba bikenye cyane ugiye kurama nka kase ka Amerika aho dutuye nticari igihugu gikomeye cyane mu myaka iheze ariko uravye no munsi kimeze neza cyane kwisi kiravugwa cyane ubu rero turavuga ati buno Burundi ni igihugu gito cyoroshe guteza imbere mu gihe abarundi twese twovyumva kumwe tukumva yuko Burundi atari kuvuga mu izina ari gukora igikorwa cyose coza kibuteza imbere muga duhere ku mico n'akaranga kuko utaye akaranga abatayi banga murakoze nabo barabibona barabona yuko aho twari turi siho turi no munsi nta na gatoya niba twari ku ico 2 kwijana turi ku 99 kwijana nico gice kimwe turagikeneye ibaza yuko mu Irebe company hagiye gutunganywa aho abantu bazoba barigisha umuziki kama abavyifuza bazoba barabyiga kuri gusa ariko abazoba bikorana bazoronka agashiro kabute umuntu mbere kwerekana yuko Gas Burundi abaciye mu Irebe company
bigafata umugongo na Dikobu na Etenibe ko turi umuryango umwe tufise intumbero imwe n'imboni imwe tuzobikorera hamwe reka rero nanjye baze madame le président kugira ngo nawe agire icyo yungana icyo riko ndavuga ego murakoze kumpa ijambo icyambere na mbere nagomba nifadikanye namwe mwese kwakira umuvukanyi wacu ashitse muri kino gihugu cy'u Burundi akaba ari umuvukanyi avuye kure muri leta zunze ubumwe za Amerika kandi akaba aje mu gihugu c'amavukiro nk'uko mu ruririmbo mwamwakirije rubivuga twagomba tumushikishe tumuhe ikaze tumwereke ko aje imuhira aje mu Burundi igihugu c'amata n'ubuki igihugu c'amavukiro kandi asanze ari igihugu cifashe kongere kandi tumukeze kuko si benshi bazanana inguvu nk'izo afise ahanini abantu benshi iyo bari hanze usanga bakunze kuririmba zene za ndirimbo ziganywe zene za ndirimbo zifatiye ku mico n'imibereho y'iyo baherereye ariko wewe by'ukuri mu bintu vyiwe akora byose mu vyagira murabona yuko atava kwizima agumana kakaranga ku Burundi nagomba nongere ndamukengurukire cyane ndamukeze kubona ingene mu vyakora ashira ahagaciro ugwaruka akagerageza kurufasha kugwegeranya kugira ngo rugire intege zo kubona yuko ubu ari umwuga murazi neza yuko barayamaze abo hambere bati nta mwuga udakiza kiretse wo kuroga nawe arabereka yamara hariho umwuga ngaha wobagirira akamaro ndavyumvise araje no kubisubiramwo yuko agiye gushiraho igisata cyo kwigisha kuririmba uhinyanyura umuziki kuwandika no kuwubyina aje mu bihe byiza hasanze turi mu ntambara itoroshe intambara igoye yo gukura ku mbuga indirimbo zitubahiriza imico y'u Burundi hanyuma tukagira tuti kwaje ari udufata mu mugongo niba twaje kumwakira ngaha no kumukeza nuko atari muri babandi batugoye ari muri babandi badufasha turamwakirere turamuha ikaze kandi twaje tumushigikira iki cyerekana yuko iyo turiko turavuga ivy'indirimbo tutari contre indirimbo ahubwo twifuza indirimbo zitwubaka twifuza indirimbo zubaka abana bacu zubaka abuzukuru indirimbo zubahiriza akaranga k'u Burundi indirimbo zubahiriza imico n'imibereho yacu ni no muri iyo ntumbero nyene urwego CNC gwafashe yihuta ko mu maguru masha tugiye gushiraho studio yegukira CNC aho tuzoba tugamije gutera impunga mwese abaririmbyi ntimusubire kuruha tukayironka namwe muzoririmbirayo muzoheza mugire mwarujisirema mbega n'ingabire nyene mubikorera ubuntu kubera ziriya studio mugendamwo mubashira amafaranga hanyuma ibyo musohora ntibibaraba tuza kuvyumva vyasohotse vyamaze kuba nabi ariko nivyazi wacu mukabisohorerayo tuzobafasha kumimina agafaranga bazotanga oya nitwarinda tuyironka ntituzobarihisha turasaba Imana tuyironse tubikoze aba bose bazodufasha aba bose bakunda Burundi twe dutahukane tugayagaye n'urustudio rwacu natwe rwa CNC hanyuma muze muraza kuririmbirayo ego mpejeje rero ndabakeza ko mwaje kumwakira nongera ndabatera intege ngo mugume muririmba muturyohera nico giteramo muzoshitabe cyane gose kandi bazokiryoshe ego